mugende mubwire n'abandi bo mu yindi migambwe muti wa muhungu we ntiduhombe ngo turekure iciza twafashe ingo twese tutorese DFDD kugira tugire urunani tuja mu iterambere aho mu yindi migambwe ntimutinye kuja kubigisha bigishe n'abatwara imigambwe narumvise umugambwe wa mbere wavuze uti kubashinga amateka murahunda amajwi DFDD MSP yaramaze kuvuga ihagaze genda mubwiye n'indi migambwe yose utireka konona amajwi kuko ntuzotsinda none ari ngayo yongere ntatsinda amajwi ari ngayo yongere aratsinda mugabo dukeneye muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Kumva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Twavuye habi aho hambere hahise indongozi mwazibona ryari ntiyi nkuru ndiko ndabatera mwari bwawe n'umukuru w'igihugu abatera inkuru ngiyi CDFDD yarazanye ibintu ndibuka abanyamukike barimbuye ibiraya vyinshi hanyuma imodoka ngo zigire ngo zishora i Bujumbura ibarabara ricarashaya baca banyandikira message muri WhatsApp ngo nawe watubwiye turime ngo turabuza aho ingere dushora ngo kwibarabara ngo ntigyase nanje ndaje ibarabara ritegezwa gukogwa muronke aho muca mu gushora ntituri kwishana ibarabara hajya imukike kugira ngo muronke aho mucisha ivyimburwa vyanyu mubishoye kwisoko noneho muca mugira nakandi kabijya muti dukeneye n'ingenzi abanyamahanga baze kutugendera ubu akaduka ntigashika hagiheha mugo bwa mbere nagiyeyo n'amaguru irega iterambere n'iryo nyene muzoza mubona umuzungu avuye muri Amerika azana akaduka kagenda gushika hejuru iheha agacasiga amadolari 1000. Iterambere mwari muzi ko ari iki n'iryo nyene iterambere n'iryo nyene mbwira aho mwari mwabonye umukuru w'igihugu wandikira ka message WhatsApp mwamwumvise ibi rero ni muri wa mugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu kugira ngo abene gihugu abatware n'abatwagwa bose babumwe kuko umutware ava mu bene gihugu uba bamugira mutore ntibavuye muri mwebwe nyene naganje ndabakebura mumenye ko mwatowe mu bene gihugu muzogaruka mu bene gihugu muntu uzocunyika ntugaruke tuzoca tugufuta utegereza kugumana n'abagutoye kugira ngo wumvirize ibibazo vyabo ubafashe gutora umuti umukuru w'igihugu ategerezwa kumenya ingene abene gihugu baramutse ku munsi nico gituma ngaha Jesse naje kwitoza naje gutoza mu ntorere koko
ibishigikizo vyanje bikunda bene gihugu nkuko ndabakunda muto yuwanka aha rero dukeneye ko mudutorera indongozi ababaserukira bazoshobora kumfasha mukampa ibigaba urumva ntaco twaba dukoze inkerebutsi zirihe muri CDFDD inkerebutsi zirihe aha mugende mubwire n'abandi bo mu yindi migambwe muti wa muhungu we ntiduhombe ngo ture kuri ciza twafashe ingo twese rutore CDFDD kugira tugire urunani tuja mu iterambere abo mu yindi migambwe ntimutinye kuja kubigisha bigishe n'abatwara imigambwe narumvise umugambwe wa mbere wavuze uti kubashinga amateka murahunda amajwi CDFDD MSP yaramaze kuvuga ihagaze genda mubwiye n'indi migambwe yose utireka konona amajwi kuko ntuzotsinda none ari ngaho yongere ntatsinda amajwi ari ngaho yongere aratsinda mugabo dukeneye urunani abarundi bose tuje hamwe CDFDD togwe 100% genda mubigishe nivyo nyene kugira ngo haboneke 100%. Igihugu cyacu mubona twagikuye kure uburundi bwari bwarahariwe ivomo umurundi haciye mu bindi bihugu yagendera bunda benshi barahindura n'amazina bakavuga ngo Jesse ndi umurundi ugasanga yita Nigeria kubera iki cari igihugu cari carahariwe ivomo wari umuzigo mu makungu none uno munsi uburundi busigaye ari inyishu ubu bakeneye amahoro bahamagara ingabo z'i Burundi ubu bakeneye umuntu abereka ingeri iterambere rigenda barondera Uburundi bwatowe ko buba ari bwo burongora umugambi w'ugwaruka w'amahoro n'iterambere ry'ugwaruka muri Afrika igisagara ca Bujumbura ubu n'umugwa mukuru w'ugwaruka rwa Afrika ivyo vyamaze gutogwa kubera iki Uburundi busigaye ari inyishu ni igihugu c'umwizero imbere y'amakungu ivyo vyose kubera iki imigabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD Uburundi cari igihugu c'akajagari muravyibuka ufise igikenye wese acavuga ngo shaka ku mukuru agashaka umukuru ku nguvu igihugu cari c'akajagari none ubu abene gihugu nibo bitorera indongozi bakitorera muri bo nyene ababaje imbere ubu nta wipanga abene gihugu nibo bagupanga ivyo vyose kubera imigabo n'imigambi CNDD-FDD yazanye birahimbaye cyane birahimbaye kubona uno munsi abarundi twese twicariye hamwe nta ucimvira ikibi kuwundi ubu twese tufise umwasi umwe yitwa ubukene kandi duteza kugwanya tukamutsinda nico gituma uwo mwaka twawise umwaka rimwe umwaka wa mbere mu nzira igenda ku Burundi buteye imbere nico gituma nipfuza ko twese abarundi twungurunani tubanze twitorera abashinga amateka kugira baze badutorera amategeko meza bongere baze baratoroka ivyiyumviro vy'abene gihugu kugira ngo tubikorere ko mwiterambere uwo mwaka nuwa mbere ushira Uburundi buteye imbere ivyo twakoze vyose rero mwumvise umucegera cy'umunyamabanga mukuru yavuze ivyaranguwe n'umugambwe CNDD-FDD hajya twari ku mushinge twari ko tugira umushinge ubu rero tugomba kubaka inzu y'igorofa ahajya amazu y'amabati yose mubona yari imponjo ubu tugiye duce tubaka amagorofa kuko ubu nta kuja kuba mu kabande ahatazoza amazi n'amatara ubu tugira tutangure kugira ibisagara bito na binini kugira ngo muje ahantu muba mufise amazi n'amatara hanyuma hariya mu kabande naho tuhagire uburimyi bwiza cyane uravye hariya nta miserege yari hari none herabo hari miserege kubera iki kubera ubu dukeneye iterambere dukeneye umugambwe mudereva utujana Uburundi rero bwaravuye mu kajagari Uburundi bwarasubiye ku murongo ni murabe mbere ubu n'imigambwe irahiganwa umwe wese akivugira ibyo ashaka
Uburundi amategeko ntiyakora, none no musa amategeko arakora. Ubu nta ucita igihangange, mugabo kare hari abantu baja hejuru y'amategeko. Aha rero hari abantu bama banegura ibintu gushikaho ntuzewe barondera n'inka ico boyituka, babonye ivyibushe bagaca bayituka ngo ifise icebe rinini kandi aribwo bwiza bw'inka. N'umugambwe CNDD rero warazanye ibintu bararondera bati none tunegura iki, baratevye igihe. Numva umunyepolitike muri abiyamamaza ariko arabesha ngo umukuru w'igihugu ari hejuru y'amategeko, ngo ntahanwa naho yoba yahemutse. Ncavuga nti none uwo munyepolitike atazi gusoma n'ibwirizwa shingiro azotugirira amategeko gute? Kandi nk'ubava ngo amutore atazi no gusoma ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riravuga ko umukuru w'igihugu ahemutse, inama nshinga amateka na nkenguza amateka baja hamwe bakamushengeza agaciribwa urubanza muri sentare nkuru y'igihugu. Hariho sentare nkuru y'igihugu. Mugabo umunyepolitike ntavyazi, ntasoma ibwirizwa shingiro. Je mbwira umunyepolitike ashaka kumushinga amateka atazi gusoma ibwirizwa shingiro, yo mushinga amateka wahe? Yo tora amabwirizwa gute? Natwenze ngo rero ngo ararose ngo yuko avuga ngo CNDD ngo hari habaruta abandi mu mategeko. Ya nta uri hejuru y'amategeko muri CNDD. Shakubende iyo umenje urahanwa n'amategeko. Ico ni ikintu gikomeye umugambwe CNDD wazanye, kuko siko vyahora. Kare hariho umuntu bavuga ngo akaruta kandi karakamira, ngo urubanza rw'amarukukira uwiganje. Siko vyari bimeze. Mugabo ubu niyo bakurenganije twarazanye ziya sentare zo kumugina kugira ngo abarizo zitatura amatati hagati y'abantu. Duca tugira urundi rwego, inama nkuru y'ubutungane. Iyo nayo warenganijwe ukabona abacamanza bagucirirwa ngo ndagonde, uca witwara tukagutunganiriza. Je nirirwa ndatunganiriza abene gihugu, sanga imanza baciza ngo ndagonde tukazigorora zikagenda neza, turazigorora. Ivyo ntawe vyari vyarakabonetse. None kubera CNDD ubu hari igihugu gishingiye ku mategeko, atawugendera ku wundi, atanumwe ari hejuru y'amategeko. Mpora ntwengiye bariko baravuga ngo ibintu birazimvye, urubarondera ivyo banegura ngo ibintu birazimvye, ariko arabivuga abayicaye ku icupa rya Henekene mu kabare agavuga ngo ibintu birazimvye. Icupa rya Henekene rimwe rigura ibiro 10 vy'ibigori. Icupa rya Henekene, amahera guzi icupa rimwe rya Henekene angana n'ibiro 10 vy'ibigori, mbere birenga, kuko icupa rya Henekene rigugwa ahari rigugwa make n'ibihumbi 15. Harimwo ibiro bingahe vy'ibigori? Mbwira, harimwo ibiro bingahe vy'ibiharage mu icupa rya Henekene? Harimwo ibiro bingahe vy'umuceri mu icupa rya Henekene? Mugari kwanywa Henekene ayisubiriza ngo ibintu birazimvye. Ngwararose gwicanegura, ngwararose icanegura CNDD. Ariko kuri Henekene y'ibihumbi 15 yakozwe n'umuhorande, eshi yabapfumanywa Amustere yoyo ikozwe n'umurundi. Magaca avuga ngo ibintu birazimvye. Akagenda agura korone befu iburaya ngo irazimvye, ikiro c'inyama ngaha ikigurwa munsi y'ijya kopo ya korone befu. Agasiga akaboga hajya muri Tanganyika kwagiye kugura isaradini, agaca avuga ngo irazimvye kandi yasize umukeke hajya. Ngo rero ngo bariko barondera ngo ico ngo botuka CNDD n'ingorane bizaniye bagaca bazitiza. Ariko ndanezerwa uno munsi wahora yitwa Nyarucari, ubu ku mufuko hariko akantu. Murumviriza barira ubu ni bamwe bahora biyita bakire. None umwe yahora yitwa Nyarucari ubu kuna kitu mufukoni. Abakenya rugamba Kenya zigume. Ni noti rimwo. Umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko uronka amahera.
uwo mugambi wo tuzohemuka tuhe wose ukwiye. Nanezerewe ndiko numviriza ugwaruka rwo muri aka karere kanyu. Hariho igiterwa twari twarapfishije ubusa citwa ikiraya. Uno munsi nasaza ugwaruka babaye abamiliyonere kubera igiterwa c'ikiraya. Bamwe bambwira yuko bati muzehe kakarimba bahejeje ngo saha gusa n'ahandi ngo turashaka kuhabona ngo muzehe mwisoko ngo turimbura ngo dukeneye isoko. Nagira mbwira ugwaruka rwo muri aka karere ahanyene mwijenda tugomba kuhazana ihinguriro rihingura amachips y'ibiraya kugira muronke aho mushorera kuko twasanze harimbuka ibiraya byinshi na musitani mu kikera mbwira ati ubu ikibazo ni isoko gusa. Tujya rero tugira iyo soko kugira dukora amachips tuyashore hanze. Kare twayasuma hanze none ubu natwe turonke cyo dushora hanze. Iryo hinguriro rizoza hanyene muri komine ngaha iwanyu. Tuzorikora rizoba ari ry'ugwaruka nigwo tuzobikora muri wa mugambi payeje. Kuko tujya dutangure guhingura ivyo mwimbura kugira ntibibaborereko muronke aho mubishorera bihingure. Uwo n'umugambi ukomeye. Nico gituma ikijanye n'amahinguriro twabishize imbere ubu niyo ntambwe tugezeko. Gutyo umuntu abona ko afise isoko aca yimbura. Amahinguriro bamaze imisi bavuga bati umuyaga nkubura Kenya kuva mu 2020 nta kindi dukora atari kugwiza umuyaga kuba mu Burundi. Ubu turamaze kugwiza umuyaga nkuba inshuro 6 ku muyaga nkuba wari uhari mu 2020. Aho bukera hariho ingomero ubunyere tugira twugurure mu kwicumi na kabiri tuzoba dufise umuyaga nkuba mwinshi ku buryo tubona neza ko atawuzogira ihinguriro ngwabure umuyaga nkuba. Ubu twarabibonye yuko uburimwe aribwo buteza imbere igihugu. Mbere cyane navuze yuko ngomba kuzokwibera nk'umupeiza wo muri Etazini niwe wa mbere atunze. Namwe nta ushaka umupeiza wo muri Etazini. Aratunze cyane. Naragize ibiharuro sanga uri umurimyi mwiza kuronka muri yaridi n'ubusa. None urimye ibiraya ihegitari 5 ziva mwangahe gabasha. Ubu turamaze kumenya amaherava. Kare twari bijuju. Amahera turahaza ari ngaha. Tuvise igihugu ciza rero n'umutayi muze mwabwire muti umutayi wa mbere tuzanye ni igihugu. Ubu twarabaze kugisesangura dusakira imwitunga gishi. Iryo tunga n'umutayi. Ubu gira kabiri umutayi ukomeye abagumya banga bashiririye. Abagumya banga bashiririye n'umutayi. Kuko mwarabibonye dutaguye amakoperative barayanegura. Abagumya banga bati twere turi bishirira reka tubereke ko ari agafeza bacatagura gukora. Nibo karorero dufise abantu bataga karorero. Abagumya banga ubindongozi z'abagumya banga ngizijya nta numwe adafise ikintu yirata muhiri wabo. Ubu birahimbaye nimubona ko ubu umukirasi gaja kubaka iwabo bigakunda. N'utagira itonga raronka akazi kuko acaja gukora ku wundi muntu. Abagumya banga rero n'umutaha ukomeye kubona twaramaze gushirira. Nico itonda bwa ntigenda mushiririze n'abandi abarundi bose babishirira uko kujya ko bagumya banga abarundi bose kandi kare tuvuze ngo shirira baca avuga ngo nuguturira naho nukugira ukanure mu maso ubone hava ngo imbonera kure nimbi umuntu ntuza abona nibiri inyuma y'umusozi ngo nibibi kubera bashaka tugwa duteye inyuma. Abagumya banga rero n'umutahe. Ikigira kabiri ni intwaro ibereye ihumuriza bene gihugu. Aho bukera tugira rutagure gukorera ku ntara 5 n'amakomine 42. Igitwa twagize intara 5 dushaka kuzikomeza hamwe mu ntara mugira umugambi w'iterambere uboneka ugakogwa. Kuko no mu mahera azokora mu gihugu amwe yahora akora kariribwe Bujumbura. Ubu intara yose umushikiranganje azokwerekana ico azokorera mu ntara yose n'amahera azojanayo. Ku buryo rero ubu itunga y'igihugu tuzorisabikanya. Aha twagize amakomine manini nukugira ngo muri kose kominale mwicare mugira umugambi muti mu intara ya Bujumbura tujya dukoranya inama za komine zose
ni igiki cyo tuteza imbere. Nagandabwire ko ivyo vyigwa nivyo twirigwamo. Je nagiye mu kindi gihugu ndiko ndaraba ibindi bihugu ingene bibaho, ncasanga intara yo mu gihugu cy'Ubufaransa yari Kenya iri munsi y'u Burundi mu 1970. Iyo ntara baricara hamwe baca bavuga bati tweke izo duteza imbere n'urukwavu. Twasanze hariho umukenyezi umwe afise inkwavu zidashika n'amajana 3 mugabo yinjiza ibihumbi 16 vy'amayero ku kwezi ku rukwavu gusa. Hajya nangiye kuri abantu urukwavu ruzovamo ikintu bavuze batahubwo urukwavu niko rwa mbere rugiye guteza imbere igihugu cyayo. Tuza turagira ivyigwa rero nk'ubu komine Bandaga muricara muti komine Bandaga ikintu cyo duteza imbere kuruta ibindi ni ikihe, mugaca mucizizira. Nk'ubu twarabonye ikiraya muri aka karere nico itwa twagira twashira ihinguriro, ikiraya, ubwishaza, ibigori, ingano, ubworozi bw'inka. Yo muri bugacagiye mwari mufise bwabuka none ubu murakamabasha. Nagiye numva babwira ngo nk'ubu nk'amamaritiro 15 ko nkimwe, ariko kare inka 5 wazikama hakava mwiritiro imwe. Muri iryo terambere ryo ryaje aha igitwa haryohera. Ndabahuye n'abakukuruke, umukukuruka acambwira ngo hentuze ngo ngiye kugura imodoka ashaje ngo vyari vyarananiye kuyigura gikorera leta. Ubu twaramenye ahari terambere ni mu bikogwa. Twarubatse amashure ku mitumba yose, ajya amashure ubu dutagwe kubona ko ari mato, ubu turabona ko ari mabi, kare twabona ko ari meza. Mu minsi za benshi batagwe kubaka amashure y'amagorofa. Nico gituma twace tuba tuti akabirya nakaye dutangure kubaka amashuri y'indaro. Kera warasaga umwana wo mu Kirundo yiga ngaha mwijenda mu ndaro, uwo mwijenda nawe ugasanga yiga Igitega, uw'Igitega yiga i Bujumbura. Turakenera uko ugwaruka rukura ruza Burundi ruza Abarundi, kuko iyo mubana muri interna umwe yavuye mu Kumoso uwundi mu Bugesera uwundi mu Buragane, mwese muri Abarundi muca mwese mwumva namwo. Ejo uko nimwe muzo bindongozi ni vyiza kumamuzi Abarundi bo mu ntara zose, mukaba muzi n'imihingo yose, kuko nitworeka ngo wige kuri uyu mutumba ishure shingiro ucugira ishure gisumbuye uca biga kaminuza hanyene ngo bindongozi yahe utigeze ubona Burundi. Nico itwa tugomba kugira amashure y'indaro, kandi ayo mashuri murumva yuko ubu dufise aho turirira, kuko tuza dufise amashure. Ubundi mutahe dufise igihugu cubahwa. Aha Abarundi baje mu makungu, kera hariho abari bagiye ari impunzi, none ubu barahinduye karanga muntu bacava ngo ndi mu diaspora. Murumva iyo terambere. Uburundi kubera iki ntibugiteye isoni, uwo n'umutahe. Nuvuga ubu abagwiza tunga bo mu bindi bihugu barashobora kuza mu Burundi kuko hariho icizere. Uwo n'umutahe, igihugu kirubahwa kirazwi neza imbere y'amakungu. Nukuvuga yuko Abarundi barashobora kuja mu makungu, n'aba mu makungu nabo bakazi Burundi. Uwo n'umutahe ukomeye. Hariho rero umutahe nawo uhambaye, imbona kazoza y'u Burundi. Ibi ndiko ndababwira n'ivyo muzobwira yindi migambwe n'abatari mu migambwe ga, kubera urabona ntibaza ngaha, ntibaje kutwumviriza. Nimwe mujeje uca mubivuga mu mihani wanyu, mubabwire erega hariho beshi batemera kuja mu migambwe mugabo bakeneye igihugu. Mubigisha babwira uti imbona kazoza, uti waruzi yuko umuntu atazi yaja atazimira atanacererwa. Biswe vyinkona mwavyumvise, utagiri yaja utazi yaroye ntacererwa ntazimira, ahashitse hose habaraho nyene. None ufashe barabara utazi yuroye aho ushitse hose ntubushitse. Kubera umutwari werekanye Dere ni heza sana CNDD-FDD ramba. Ya biraryoshe gutanga raporo utahomvye. Mubona ntamba gute?
ntamba nk'utagira ideni mwibanyi. Iyo tamba neza ubutamba nk'utagira ideni mwibanyi. Nta deni dufite abene gihugu twebwe. Turafise ico twirata imbere y'abene gihugu. Nico tuba dutamba neza. None rero icega cy'umunyamabanga mukuru yavuze imigabo n'imigambi itari mike tugiye kubandanya turangura kuko twebwe tugira ko intambwe ku intambwe zigezweho ni mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Mugabe ikintu cya mbere kiruta ibindi kitigera gihara gukomeza gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu. Turabizi twarabibonye amahoro umenya ko akomeye iyo yabuze. Hari abantu ngo babonye amahoro yabaye murengera bacabika iki bagabo amahoro ni karahara mu ruganda ntibacura kabisa. Ico ni gikorwa tuguma twese tubumbatiye kugira igihugu c'abantu bafise umutima mu nda batekanye. Ubutungane butuma umuntu yumva ko atunganiwe mu mutima, atawuguhonyora ku gakanu, atawukurenganya. Gukomeza ubutungane kuguma n'ubundi twegeranye abarongoye abandi be n'abene gihugu kuguma begeranye. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Igihugu gifise amahoro gishingiye ku mategeko, ivyo dutegeza kubigumya. Iterambere ntagire uzobabwira ngo uzonkorera iki, wewe woja kurima kwa ntuze. Oya, mugabo turavuga tuti tugira dutsimbataze dukomeze imigambi iduteza imbere. Iyo migambi ntimuze murondere nimwamurondera gutera imbere, muronderere mu bisata bitarenga ni bisata novuga bishika bitandatu. Ubwa mbere n'uburimyi. Uburimyi ni Imana ari Imana yejeje kurema umuntu yamushize mu murima ngo awurime yongera awuzigame. Ubuzima bwose buhagaze mu guhingura iyi si Imana yaturemeye no kuyizigama. Ntushobora kuvuga uburimyi utabungabunze ibidukikije. Nico gituma mwafashe umugambi mwiza ko twebwe dukora turaba ikintu giteza imbere umwene gihugu wese. Narafashe ingingo nziza. Najye nabonye icapa canditseko ngo duteze imbere igihugu ngo dutera ivyamwa, ngo mu burimyi dutera ivyamwa dukingira n'ibidukikije. Mu ntara ya Butanyerera twashitse baduhaye icegeranyo c'ivyigwa bakoze. Umugambwe wari wiyemeje yuko tugiye kurima igiterwa c'ivoka ku buryo kizokwinjiza mu Burundi muri yaridi w'amadolari ku mwaka. Intara ya Butanyerera yonyene yacivuga iti aya ni twebwe gusa, kuko baraduhaye ibiharuro batubwira ko gushika mu 2030 bazabinjiza ku mwaka imiliyoni 956 z'amadolari mu gihugu ku ntara imwe ya Butanyerera. None mumbwire teranya intara ya Bujumbura nayo, intara ya Gitega, intara ya Buhumuza, intara ya Burunga, duteranye mwumviriza amahera Burundi buzabwiriza ku giterwa c'ivoka gusa. Ko twasanze ni giterwa kizimvye kironderwa ku isi yose. Mu Burundi naho hakaba ari intara y'amavoka ngajya mbere ncenda yabona hajya haruguru, ncenda yabona hajya. No kuvuga yuko uburimyi nibwo bwa mbere buzoduteza imbere, kuko umuntu ashaka kwigirira ibiti 10 by'amavoka akabandanya yirimira vya bigori vyiwe vya biraya vyiwe atangorane nimwe. Hari ikindi gisata abantu batari bazi kirimo gwaruka gwishi, ni gisata cy'ubuhinga bwa none no gutuma nako. Ico gisata naco kirarema itunga. Ikindi gisata ni gisata c'imico kama n'inkino. Ico gisata kirakomeye. Hariho umwigeme yitwa Francine, kukuguru kwiwe gusa ubu ni mpuzamakungu kandi yaciye ateza imbere igihugu kuko yarubatse laboratoire ikomeye cyane mu by'ubuvuzi. Hajya ni umuntu yubatse inzuga abateje imbere igihugu. None ntasigarana amabuye n'umusenyi
uwinuye umusenyi ntacaronka ko wakuye amabuye ntacaronka umuede masakaronka umumasakaronka none numva ko nabo batunze iki gisata rero mwarabonye ingere twitaye ku rutare kugira ngo twubake ijya stade intwari ubu kya kibuga n'impuzamakuru aho bukera turacinjira icese mugabo twarabonye ko hari inkino z'amaboko zitagira ibibuga nico gituma hajya impande nyene burya twaramaze kubona aho tuzoca twubaka ikibuga c'imikino y'amaboko basket volley handball za karate boxe bose tubake aho nabo bazohora bakinira kuko turakeneye inkino mpuzamakungu kwa gatandatu indwi yahera hari ikintu cyambabaje hariho ibibuga hano twaradukinira hajya kuri NS hari ibibuga by'inkino z'amaboko zose niho hahora habera amashampiyona hari amatara hari hameze neza hariho ikibuga cy'umupira w'amaguru hakaba na piste ijya abatlete birukiramwo ngiye narababaye cyane ndavuga ko indongozi zirakwiye guhinduka hariho indongozi zikwiye guhinduka mu mitwe nasanze ico kibuga cyose ivyatsi vyamezemwo n'umusaka uharavye narababaye cyane camamagara ugwaruka duhuriraho nje ndabwira nti tuzoza kwakora ibikorwa rusange ibibuga tusubire tuvyubake birababaje cyane hariho je indongozi mbona nkavuga nti mbe aba n'abantu bajeje guherekeza igihugu ku mpanda cyane n'abantu bajeje kucubaka izo ndongozi ntazo dukeneye zitabona iyo zijana igihugu ikibuga cyubatse neza kigaherengetera neza tubona none nk'ivyo nabibonye ni mu kigo ca NS umushikiranganje w'indero yari umushikiranganje w'inkino ntayigera babara avuga ati ndabuza aho abana banje bakinira kuburyo avuga ati hari ikibuga hajya hiyaveje kukiraha ndongozi iyumvirira igihugu ntimusubire kwiyumvirira mwebwe mwenyene narababaye ico kibuga nace mvuga ko ngiye kugisanura nzohamagara ugwaruka hajya kuri NS nije nzohisanurira kandi ntibazo basubire kuvuga ngo ni ca NS kizoca kibici wanje none je nzokisanurira kigazo gisanura kugira gwaruka rw'Ubujumbura baronke aho bakinira basket volley handball hagutse hakana matara ijya piste tuyikore neza ijya tele ya football tuyikore baronka abagira entraînement ijya nije nace ndavyifata mu ntoki kandi ugwaruka rw'Ubujumbura ndazi ruzoza tuzobikorana mubabwira ugwaruka rwo mu gisagara nahantu heza cyane hajyangiye nijewe ibyo byose nta sima nta mifuko 2,000 hazontwara ndazi uko zobikora kandi je muraziyo nitumye ikintu kiba kibaye naravuze ngo umunwa wose uronka icurya ntimwabaye ko bica biba ubu ntimubavuze ko mwipfunda hari kanoti sira navuze ntumufuko uronke stade sinavuze ntitwiha agateka rutegeza kuronka ikibuga mpuzamakungu cemewe nisigikiga ntigiheze ivyo bibuga ndabizi ubunyene tuca tubikora kandi biraba none ko dufise amahera irega turafise ndayanye nazokora none se twebwe nyene umwe wese ntazari cafise uzana ukuboko za amahera twikorere naganda babwira ikintu kimwe mu Burundi hagira haba ikintu citwa igitangaza ci Burundi mwiterambere je ndababwiye mu mwaka wa 2030 muzobona uburundi icarico muzobibona niho muzomenya muti yabivugiye hehe ati yari mwije ndajya ukibuka iki kibuga naco nyene kinakiravye kinacene tutegeza kucubaka nimiburi twafuma twateragazo none nk'ubugwaruka rugire entraînement ngaha ashitse kuri stade ho camunyuzu twararavye ibintu byose mu Burundi niho nabarotore ndababwira nti mu myaka 2 dushaka ata murundi numwe tubafise miliyoni kuri konti mu myaka 2 je nihaye imyaka 2 zobibereka kuko twasanze ibirijana vy'ibigori umuntu yavuga ngo kuryama ku matera ibirijana vy'ibigori bingana ni matera mwumve ushoye inkwavu 100 umuriyoni uburyamanye ngaha umwe inkwavu 100 gusa none urukwavu rumwe ko ruvyara 42 ku mwaka kandi ubutwarazanye inkwavu za kijambere
tugomba kukwiragiza, turiko turazigwiza kugira tuzikwiragize. Nyarukwavu mu mezi 2 rurapima ibiro 3. Reka ndiko ndaronda aho muzokura uwo miliyoni. None ushoye ibigori, ugashora ibiraya, ugashora ubwishaza, ugashora ivoka, ugashora amabungo, ugashora umiliyoni twamaze kurenza. Twawurengeje. Ndazi ko bishoboka. Ivyo nabibabwiye kandi navyize neza. Mugabo uzi yuko azoguma ari umufonctionnaire bane bama. Ya abafonctionnaire umiliyoni uga mu Burundi. Aya ndabibabwije ukuri. Kubera iki nagira ndabwire mwe bwa fonctionnaire mukora amasaha 8 ku munsi. Mu masaha 28 cha umva uhomba amasaha 16. Mbwira ingene wohomba amasaha 16 ku munsi ukazoronka umiliyoni. Ajya amasaha 8 ni muyakore. Muce muja gukora ryandi 8 ivyanyu. Hama 8 muyajyame. Emwe ndazi kugabura. Shabo 3. 8 yo gukora muri leta. 8 yo gukora ivyawe. 8 yo kuryama. Ibyo birakwiye. Nico gituma mu mugambi wo kwivuza twavuze tuti twegereza abavurira bene gihugu, hanyuma tuzane na ambulance ntagire ibitaro bizobaho bitagira ambulance. Nico gituma ari gusibura, hagiye yavuze gusibura tubarabara kugira ngo iyo ukitswe n'amagara mwijoro ugaca telefona bagacaza na ambulance kugutora kuko izoba ziriho. Iyi ni migambi myiza. Iyo unywa amazi meza ingwara zibanye. Amazi ni ikintu gikomeye. Nico twandabwira ni tuje kuba ahantu hari bigwati kugira ngo amazi n'amatara bibashikire mumeregwe neza. Imigambi rero murumva ni myinshi, ariko cyane cyane ndababwira hari imigwi twitwararika. Umugwi w'ugwaruka rutegeza kuwitwararika. Murazi ko je ndi umujama w'abajene, dukeneye ugwaruka rukurire mu gihugu runezerewe. Nico ituma umugambi payeje tugiye kukomeza cyane gushikaho atagwaruka ruzovuga yuko rudafise umwidegemvye mu bijanye n'ubutunzi. Abazovuka basanga payeje hari ibakuza basohoka abandi binjira. Narababwiye umugani udahera, umugani w'umuzinga, akayuki kawe karasohoka hagiye kudaha kandi kinjira kandi gasohoka jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. No kuvuga na payeje rero ujya mugambi tugiye kukomeza ku buryo ugwaruka rwose rw'u Burundi bazokwibona yuko ari abantu bameze neza kandi banezerewe. Hari abakenyezi, hari ikindi nabonye ku bakenyezi dutegeza gutorera umuti. Abakenyezi abagabo babona nkuko umenga n'abantu bingurukizi, umenga nabaje kurobeza. Kubera iki? Kubera twabimye ingene nabo bashobora kwisununura mu rugo bakazana. Abakenyezi rero tegeza nabo kubarondera umugambi. Burya twataguye tuzana irya banki, turiko turarondera umugambi mwiza uzotuma abakenyezi nabo mu muryango umugabo abona ko yazanye atari ngurukizi nawe yazanye. Gutyo ni umuryango uzoca ufatana neza akaba umwe mu muryango, kubera nta uzoba yaje kurya uwundi. None rero reka sozere ndabatuma kuko mwebwe ntavyo ndabigisha. Ibi nari ndiko ndababwira kugira muje kubiyagira abataje n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD bari mu yindi migambwe ndetse n'abatari mu yindi migambwe, kuko dukeneye urunani. Nico gituma dushaka amajwi 100%. Gutsinda nta ngorane. Umugambwe CNDD-FDD amajwi twitoye honyene nta ngorane tuzokwitora dutsinde. Mugabo kubera dushaka ata murundi numwe asigara inyuma, genda mu mitumba yose mubigishe imigabo n'imigambi tuzaniye igihugu, mubabwire mutereka gusanzaza amajwi ingo tugire urunani twese, kuko ndipfuza ko aya matora kibi kimenyetso c'urunani rw'abarundi mwiterambere ry'igihugu twese atanumwe avuyemo. Noneho n'abajya biyindi migambwe n'abatari mu migambwe nibaze tugire urwo runani, tugire ico kimenyetso mu gutora mu isandugu twese dutora CNDD-FDD twese atanumwe avuyemo. Igituma mwateye imbere nuko mwashiririye, ntimuhave murondera ikindi, nuko mwababishirira mugashirira. None genda n'abandi mubashiririze bakanure bamere neza.
nico gituma ndabwira nti tugenda tabwoba bose bakanure tuzobashiririza nyene kandi bazovyemera tuzobashiririza DJ duza amaboko hejuru Kamura Simba amaboko hejuru twese amaboko hejuru Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.